gushika ko mbona ngaha ngo ntamaza wega turashagena ngaho mu mwanya tuyarushika kugeza ahantu mbona atamazi ntaki rega nyene aba hano kure bizi ko hakera harabaye biteye ubwoba niyo mpamvu abantu bace bahunga mugabo Simo we yagumya bino yagumye haba kubera iki yarashimye nerahunga wewe none ko hagaze kwa Simo twashi hehe twashitse muri iyi misigati muri iri shamba hano hari inzu ngaha ngo mucira umusigati ni wawe genda gucira umusigati wa muhimbiri wa imisigati je nateka zana telefone nigoga niko ndikurisha none wewe dakura rimwe cyangwa kabiri Zaniyo sakoshi narabisha ndakubaze none kubera igenze gute wese kuri hali rimwe kabiri mwasanisha ko zanibo iruka cyane rero ihorere nibiki yo kurira n'amakwibeka n'uyihangane ngo mwiza nkawe ukamurira uko kose ihangane ihangane rero ihangane kakurira banzu uhore kwanza banzu uhore basumbye buciye buhoze basi banzu uhore uhora ucubimbira neza rero sibyo reka kurira rero sibyo kakurira ucubimbira neza rero byagenze gute nanyivye telefone isakoshi ora kurira ihangane no kwihangana no kumurira no cyabe bigaruka cyane no cyabe bigaruka amana ati reka ndagiye kumaya akanya anarimaze imisi vraiment ndiko ndakarondera gose nibaze ko ari umerewe neza cyameze neza sinze nawe kumeze neza shaje wapi simeze neza kubera kuragwaye sha singwaye ku mubiri mbwa ngwaye ku mutima nade kandi ndazi ko ivyo bizi ngwaye ku mutima naftonzi nene wemenya gute utabimbwira nade vraiment we nazi ko umuntu agwa ko nabukunda kandi vyaseriye aparamwe byo kwigatacha hirya no hino ngo tuduge rugo tumanuke mu gisagara ndagukunda ndakwemera ku buryo ntakironka niyitiro mu ijoro ariko ndakubwiye ko mfise uwo nkunda nari jivyo by'ukunda n'ugize nte no kuri jivyo ntaco bintwaye ntaco bimbwiye kuko jewe sindiko ndondera bajye kunda je niko ndondera wewe ivyo ukunda ni hariya ku ruhande je ndondera wewe shaka urukundo rwawe nade nenda kubaza arabonye umuntu agira imitima ibiri ubundi ufise umutima umwe mugwane nige gosa ngo umutima cyo uriya umutima ari uwanje nanje umutima wanje n'ukunda oya nade ndakwinginze vraiment basi uhindura agatima basi uvune n'akamanyu gatonya basi wumve ko ndagukunda kandi vyaseriye nande basi kugira basi ubiye ko ndagukunda basi ushaka nkorike nta kimwe nkeneye gukora kandi nta muntu wabonye avuna umutima ba nade akumbabaza nade gute ushaka kumbabaza undi mwana nkunda uzi gute ko nawe atariko arakunda abandi ariko ari kunyuma y'abandi ndamuzi ko atobikora nade reka tubireka kwegura uncango njana hariya nade vraiment gushika ku mpera y'urupfu n'inyuma y'urupfu hari indani mu ndiba y'urupfu uzobana nkigukunda ndagukunda sana abe n'amajambo mukoresha kugira mutubeshe basi sinabasubirira basi ndayitambuke agereka no kuntwena
Bibiliya barayitambuka Nibase kudashaka yaba Imana twari gushaka kuyikwega ne kushaka kuyiza igagaragaha ukayibaza neza ndagukunda base nuko n'umutima ntashi wakwereka nukuri hari urukundo rwiwawe wenyene nta nundi muntu hariyo Ebe n'amabeshi uriko urakoresha gusa n'ukuri ndakunda umuhungu dukundanye cyane kandi sinamucamba ndagusabye basi ume basi nikibanza mu mutima wawe basi ume n'agashamburete basi gashamburete nagahari inzu yose yaruzuye basi ushaka nkora ikibasi nati Jeffrey manukuri ntahundi mukobwa numva nifuza nukuri byo kuma ngo ndondere ntibibaho nati shana nanje nta mitima ibiri mfise ati ndakwingenze nati Bafana byo kuringire mbabaye kandi woranduhishije kuvona kwiyamira reka wowe umpinyisha imwe gusa no kuri byo gukurisha bizoba biheze no reka no kunkora ko kandi gatoya nkubishiranje cyangwa uri kurankora kwaza ko bisanzwe none byo sinibisanzwe reka arenda kwishuri yego rumva Chris ndavye igihe umaze umbwira ko nkunda ni kinini kandi ndabizorarusha rero ngomba ndakakana gatoya uko amahigwe anganuko yo gukundana nawe mugabo je ntavyo ndiko ndabona neza rero mugeshero wanje zomenya ko dukundanye nzoya bihagaze je nawe je nzirinda ako nakazigera menya sawa nibaza ko atabi uri seri gusa pana cyane kubwiye kanganuko je nje ako gatoya ntaje gashaka bakangana isazi je nzomenya ngenda kagenda sawa Roger. Karibu. Pizza. Mahoro. Karibu wicara Hama jenyene ye nk'umugenzi haya ko mu buzima umuntu w'umugenzi hari ubonye utokwizana je naye mfasha kano kanje ngaha hari inkuru ndakuzaniye bintu nabonye biranzazamira inkuru ni nk'inkuru mugabo ni ikintu nabonye amaso mu yandi umva kije kuri we kiba nk'inkuru mugabo ndimva ingenzi zari amaso umunwa ku wundi abona ati uhava utabitahura je rero nshaka nikingana kwereka fata umwanya nawe ukirabire uko ndabikubwiye ku munwa wava utabitahura wava utabyumva kugira ngo kuko muri buno buzima turimo reka kuba mu kintu kizi hari gusa ubizi cyangwa utabyuzi utabyuzi rero tubimenyeraho ngo ufate umuco w'ukuri gusa ikintu ndagusabye icyo kintu girubone mayigire wifata nico gimenyaye oya uracibonera iswa ni foto ni foto ngana kwereke ifoto yanyu ni foto y'umukunzi wawe gusa je kuri je iyo foto nta makenga yaranzazaniye ndavuga ati iyi foto sinoyigumizamo nyine nasa tuyihezamo nyene ati nayikwereke nyene cyangwa nihe nihenze ku buryo iyi shusho si umukunzi wawe si ya Jerry hari aho ubona nafatanije ubundi sinatanga kubamo nyine rega wewe nyine nk'umunyene nakunze sinobona ibintu nk'ibi ngo nabyibubizemo sinzi ko bagize nabi cyane bankoze ikosa gusa nyine nk'umuntu je nakunze nyene
ariko tuzere kumwereka umuco ukabona mwe koko nawe uciyahisemo ahubwo yihenze mbere wanashima ariko jembere nigiye wari zosubira sinaho ni uravyiyumvira ko amakuru arutse nyine sa amakuru arutse nyine oya yaje kuramutsa nini samusika mu gihe umunsi mwiza rero oya nakime gusa mu vyiyumvire ko Mbega mwana ntubona ngiye kwa bibi nyene ko nkoresha umutahe mwinshi hajya ntavyibona. Niyo tuzomuheba kubera akoresha umutahe mwinshi. Yashaje numva ndanamukumbuye basizomubwira zingaho. Ariko telefone nimuvugana kure. Rero umuntu mukumbeye muvugana inkumbu zishatse hera. Nzobira musemene tangura tugende sivyo? Kandi uje uragorana wewe. Uragorana sana. Oya. Ariko jembo numenga numeze neza nibiki. Uragwara? Umujya ndasikibazo. Sikibazo nyabaki. Cari jengo mandamuhimba. Ngo? Jengo mandamuhimba. Umwewe kubera iki mbere wasaze? Ndazi kumukunda mugabo mandamuhimba kandi ntumagari. Oya. Jano ushaka kumuheba ugende we mwana twemera ngaha muhira. Ushaka kumuheba. Umuco gutangaje je afise undi mukobwa bakundana. Kandi namaze gufata umwanzuro wo kumuheba. Iyo ngingo bafashe si ntubona abantu bariko bararuka muri no misi abana bariko baravuka muri iki gihe. Nashaka gukunda wenyine usanga mukundana abakundana abakobwa batatu babiri bane mugafise uwakunda. Ariko je ndavye kumwe nagukunda ujya muhungu. Twe nta wundi muhungu dukeneye mu rugo rwacu. Umundi mukwe dukeneye atarujya. Nawe girana. Ndazi kumukunda. Ariko rero namaze gufata umwanzuro. Kandi ntumumagarike. Cyo nikiba. Banyeretse amafoto kandi. Nani foto kwifotozanya n'umuntu wese bisanzwe. Oya uramukunda utegereza kumushigikira. Niyo mpamvu rero namaze gushaka. Yesu ndamukunda ariko kwifotoza abashaka kuba bari mu rubanza akavuga ati tujyane selfie. Nivyo nivyo byo bikubabaza bikagustressa mu mutwe kumva nyene ngo uramuhetse. Ni wamuhebe je ugatangura kumva yatoranye n'undi uzocutangura kwinyaza amaso. Nini gute bankunda akaja kwifotozanya n'undi. Nakubwiye abakobwa bo ntimuhanurwa. Kwifotozanya n'ibintu bisanzwe niko nawe yakubona wifotozanije n'undi muhungu sivyo. Reka gushoka gufata ingingo murondero ujya muhungu mubaze ati mbe ijya foto y'ujya mukobwa byagenze gute hama nawe aguha umuco mu gufata ingingo nabyo kuvuga ngo ugiye kuzana ngabandi bangu mukundana nawe ndumwe niyo uzonzanira mu rugo wanje uwo tuzi nujya nyene umajena amaze gufata ingingo kandi ngomba nigiye cyo ne kibaho cira birarura bya niwe mwana twemera nabandi bahungu rero bona twakundana nawe uretse je rero wagende mba ubundi buhungu buriko buraguhenda henda bwaguhenze nyine umva washushe bice bikorana n'ivyo vyiyo foto nguramuheze mama nakubwiye je ivyanje nawe byahagaze kandi bamagenda manzo vyihoze manzo ugende mu bukebuke Je, kweli kiwa nkinishije? Kubera kiwa nkinishije? Unkunda urakora message ngo urankunda ko mufisa nadi bantu kubunda. Je, wambura kiwa. Wambura nyikije ko nakuze n'umutima wanje wose. Mfata kukira. Nakwinda nubwiye ikintu nakiwe kuko umutima wanje urababaye. Urababaye kandi cyane. Ubabara mfise nkagufise. Je, ufise ngwene zitapasa. Ikibazo nyabona. Umpesha jewe nariko ndatumanye nawe nta n'isoni ufise sinkeneye kuvuga ikintu na kimwe ujya mukobwa mwifotoranyije Mukobwa je twifotoranyije nawe ndakongera irindi kofe ntusinishe ivy'amakofu banzira nari mbabarira ntuzi umubabaro mfise jewe ikibazo gihari arakizi ambesha ndarankunda gira kibazo tuhore ani soy umukobwa mwifotoranyije afite umushatsi miremire ukunye ntazi winze umengo n'umumeze
wakunze igenzo yarafise je ntanzo befise uri kuranda ntanzo befise Sio kuba ukuravuga nawe winzi. ntanzo befise ko ndiko ndakubaza uharya Dira nabyo navuga tukore umukobwa wifotoje yari yafise ubushatsi muremure ntazi ukwatsi nimba yavuye he nimba yavuye mu Buhindi ninde yuko ukuravuga je nawe winzi. umukobwa yafise ubushatsi muremure ugera ino yambaye nk'Abahindi nimba yavuye mu Bahindi ntavyonzi ndakwingiza ubwire rero jewe mbiriza sita basi wifotoreje izo foto ahantu nambari mw'ishamba nambari je ntahonzi nambwire ingene vyagenze Jewe. Nishamba jewe. ukina ko saho irindi kofu jewe uretse ingene naraye mpangayitse kubera wewe Ndamubona kunkubita ko ari byo kuba nabyo guhumuriza mu mutima wowe. basi shaka ndakureka ifoto kubwira uvyemere ko ari we ndiko ndavuga cyane uri kurabitahura neza ya zanatubona Zanatuzira. ni fotokopi yawe uri kurabona ngaha Izi foto zitumye ubiti ikofi rikaze. ahubwo n'irindi ndari kongera mu kanyura nawe mbiriza sita nawe ntumbwiye ngo numvirize narambiwe umutima wanje uratumiye kubera wewe mbiriza ndakubwira ukuri ushaka kumenya ukuri ngaho ni mu ngashi byo mu mutisa musi ndakubwira ngenda kubwira ukuri kwizi foto Koje nakini novuga kuri izi foto reka yakwizi. Koje nakubwira byo kwemera. Kwabinyeka nibindi ko tuba tuvugana tabyo uhora wemera. Tabyo uhora wizeye. Reka je more uyabikwigira. reba kunza winzobe je ngira sita tuza tukubwira ukuri ushaka kumenya ukuri ngambwira ikintu cya mbere na mbere ni ukwizerana kugirana nyabagabo kandi ikintu cya mbere ni kwizerana kuba ifoto utazi ibyo ari byo bariye byagenze gute ugaca ufatira ku bintu udafitiye ibyemezo by'ibyo banza wumve yuko ibyo nza kukubwira uza kubyemera ko nagira ndakubeshya warange masita kubaza uramaze kumva ingene umutima utaha uramaze kubyumva uburibwe mfite muri byo uno munsi oya je nta mutima wangiye ahubwo je ndayiga imitima ibyo nabyo yumviriza ndagusiguriye neza ibyo ukunda ko imitima ijyana no reka ndagusigurira umenye ukuri izi foto ubona muri telefone umukobwa bari bize umukobwa yamusanze ahantu ariko ararira yameze nabi bari bamwibye telefone aramufata kuko ufata umuntu uri kumubwira umubwira ati pole sana maze byagenze gute uwo muntu urashaka ko ataramufotora niyo nzi kuko icyo gihe twari kumwe bakacafuta amafuta mezu none ibaze wowe umuntu arajyane yarira babaye ari mu gahinda ukaza ukamubaza ukamubyura pole pole ukamubaza byagenze gute bimeze gute yumva yuko bihura n'uko umuntu yamufotoye ariko aramubyura cyangwa amubaza uko byagenze ayo niyo manyanga mwagiye gukora kugira ngo uze kumbwira toyo nibyo mwashatse kumbwira wambura ikintu kwimana ko nagukunze n'umutima wanje wose Uvuga ati ko je no twatanga. Ko je wa telefone. Atari ndo mutwe njari je ko je umbazi. Noche kuvuga ko twavuganye no. bari ngire basi ayo mafoto nibyo yarafashije umuntu wibye sister jisimbesha ibyo nakubwiye n'ukuri niba ushaka kubandanya ufata ukuri bakubwiye kandi atari ko kuri ibyo ndiko ndakubwira ariko kuri biraza kukugora Cyo nobona. Simon. Cyo nobona. Ano mukobwa. Yani ibintu cyose tabinyereka. Ibintu twahora tuvuga. Twatekeye yigira nyize. ya Hanyuma je cyo nokora simbona ikintu nokora. Nufuma urukundo rwaje nawe rukuma ruhagarara neza. Ko je ngabyerekana ko atanizera nagato. nimba ibyo mbwira bikora bisombe ko narimba abantu amaje kwiga cyangwa reba cyangwa kuzama amakosa ndakwinjiza umubare urugi kofu wariye kwanza tugitanga Ndiza ndakwinginze n'inzu umugenzi we kandi kambe ndagushimiye ko uri nayo nababaye cyane ndababara ndatuntu ne urukundo rurajyana urabizi
ariko ndagushimira cyo kumvira none mani umuntu agukira amakofi nkayo uri muri fiyansaye bazira muri mu yoza no buhiri ndagusabye mbabarira sinakoze ndabishaka Simon ndicho nabona nawe uri mugenzi nemera se uri cyabona cyo cyuwanje je n'uyu munsi oya ndakwiye